ibice 100 vy'amadeni ngo atangwa n'amabanki 2% nivyo vyonyene bija mu gisata c'uburimyi. Ibi rero bikaba bishikirizwa na Methode Hakizimana umukuru w'ishirahamwe IPV hari mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Parseme kuri uyu wa gatanu mu ntumbero yo guhanahana ivyumviro ku bijanye n'ibibazo bihanze igisata c'uburimyi. Reka tumwumvirize. Sagaseseshwa muri umwimbu ntibifashe neza nkuko bandi bimwe mwabivuga bikabiva ku bitari bike nko mishamwe cyane mwenge mu gisata c'uburimyi bibiva kuki byanditse gute hamwe muri ko matanga nkuko bimeze mu kintu gihe. Bon, nibaza ko bamaze gushikiriza ivyigwa mwabibonye ibiharuro babiberetse yaba mu buhinga canke abaserukira ubushikiranganje. Niyumvira ko bamaze kwerekana gisata c'uburimyi naho gifise ko bamaze ubwo bitari bike ingorane ziracariho kandi ziza gutorera ibisho kuko urumva leta yagize mu cyo bita les secteurs porteurs de croissance kugira ngo gishobore guterera gushaka ku bice 39.6% vya PIB canke umwimbu ku munyagihugu. Muri ico gihe urumva yuko ingufu zikwiza kuba nyinshi mu bisata bitandukanye. Jewe rero nagira ngaruka cyane mu bisata kijanye n'imbuto. Gisata kijanye n'imbuto nibaza ko ni kimwe mu bisata biza gufasha kugira ngo umwimbu ugwire. Ngarutse gato ku vyakozwe mu 2012 haragiye iteko rigenga imbuto cyo bita loi semencière riratekanya ko hajaho ce qu'on appelle les politiques canke les stratégies zo kwishira mu ngiro. Muri iyo hariho ico bita programme nationale de subvention des semences sélectionnées kijaho mu 2016. Iyo nayo iratekanya ko mu kumunani ko mwaka nyene hateza gucaja cyo bita fonds comme semences ariko bishobora no twabonye ko bitarajaho ico reka itajaho umva yuko imbuto irangira zishikiye kiba ari kibazo. Icya kabiri batweretse ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe batweretse ibitari bike bituma umwimbu usubira inyuma. Tuje tuvuga tuti kugira ngo bishoboke harakenewe ko hoja ico bita fond de calamité agricole kandi twashimye ko basabye gushangana yavuze ko nabone ko bacimvira kurumva uravye kugira ngo umuntu aronke uburyo bukwiye na cyane cyane nk'ingurane amabanki arafise makenga nababwira yuko mu kigo cyakozwe mu 2022 cerekanye yuko ku madeni jana kwijana atangwa mu mabanki ibice bibiri vyonyine nivyo bija mu sector c'uburimyi kandi ivyo navyo biravye n'ibice 70% vyavyo biherera mu cyo bita mayodo commercialisation canke consommation. Ukuvuga yuko mujanye no production ntibashobora gushira amahera kwa mu mafisa makenga bati wewe tuguha ingurane ngo tutavuganye n'ikirere utavuganye n'isi utavuganye n'ingwara kugira ngo ico biveho rero nuko leta yumvira ico kintu bita fond de calamité agricole kugira ngo je kirasahiriza abarimyi bahuye n'ibibazo. Ikindi naco nuko twasanze itegeko rigenga abagwizambuto uravye iminsi rimaze biragaragara ko bikwiye guhinduka kugira ngo bijane n'ibihe kuko hariho bimwe bimuravye usanga multiplicateur de semences nk'abagwizambuto bo mu bari baki. Ico cyo twakenguze ko aserukira ubushinganje byo kora amateka menshi ariko rahinduka muri ico gisata tukibaza ko byoza bikaja mu ngiro n'ingoga. Ikindi twabonye nivyo ubushinganje mu byo bujije hari uburimyi n'ubworozi bwaragiye bwongereza amafaranga kuva mu 2005 batweretse ibiharuro neza agiye biduga cyane cyane bagerageza kwisunga ico bisereza za accord de Malabo nazo ziza ziyunga kuri accord de Maputo zitekanya yuko le gouvernement ateza kwaruwa n'imiburi buri 10% ya budget ariko naho batweretse ko turi ku bice 10 na kimenga n'ibice 6% tubaza ko atarakwira kurumva igisata c'uburimyi mu cyaragiye mu gisata c'ibidukikije bisigura ko amahera urumva n'undi atarakwira. Ikindi naco nuko cyo bita programme nationale de subvention des semences iratekanya yuko uzoja mu ngiro mu myaka 10 kuva mu 2016 kuva 2026 ku giciro c'amafaranga na miliyari 200 n'imiliyoni 220 n'uturere. Ariko uravye muri budget ona yuko akiri make aja mu iyo secteur tukibaza yuko niba naho muri umwanya bikuragenda kumva ske press myaka 2 birakenewe ko beza bakameriyo ico gisata kugira ngo abanyagihugu bashobore kuronka imbuto zikwiye. Ndabivuze kuko cyo bita plan national semencier yagiye mu 2022 iravuga yuko n'imiburi abanyagihugu bashaka 40% bo bafise bashobora gushikira imbuto zirobanuye ariko hari ivyigwa vyerekana yuko bakiri munsi ya 10%. Urumva imvune nyinshi hari aba multiplicateur bakiri bake hari iyo budget iri muri la mise en œuvre ya programme de subvention de semences kiri ntoyi akaba kandi nico twabonye kiri muri programme muri plan national semences cekana yuko gushika no munsi ata laboratoire de qualité pour la certification de semences hari
urumva tuguma turi mu makenga yuko izo mbuto zikifise ikibazo. Patrice Nsabayezu wewe avuga ko abahinga mu bijanye n'uburimyi ngo ari bake, ibi navyo rero ngo kakaba ari agahaze mu burimyi. Dusanzwe naje muri inama shakirashira hamwe ko Burundi aho sanzwe nkorera ko Burundi sanzwe gukora harimo ibikorwa by'uburimyi biza umwimbu bifatanya n'abenegihugu kugira ngo bize umwimbu. Ikiganiro rero catunejeje cane ko gifise intumbero nziza cane guhanahana ivyiyumviro kuco kugira umwimbu w'uburimyi wongerekane. Twashimye ko ibiganiro vyabaye vyerekanye cane cane uko vyifashe ufatiye kuri vyankenerwa kugira umwimbu uboneke. Vyankenerwa ashatse kuvuga abantu, capital humain, hamwe na vyankenerwa dusanga aho tuba, ressources naturelles, isi, amazi, imbuto zo kurima, ingene ivyo vyose bikoreshwa kugira umwimbu uboneke. Ingene bikoreshwa rero ni ikiganiro twahawe n'uwaserukiye ubushikiranganji bw'uburimyi, tubari biriko birakorwa, ariko nsubira inyuma gato twabonye muri vyankenerwa kugira umwimbu wongerekane ko hari vyiza dufise, abantu bariho, umwete barawufise, isi turayifise, imvura iduha amazi turayifise n'inzuzi, ndetse vyose muri vyankenerwa hari vyiza dufise, ariko hari agahazi. Ugahazi rero niko gakeneye ingufu z'uwariwe wese haba umwenegihugu n'abatunganya ivyerekeye. Agahazi nk'imikorobone n'akagira ngo kabutorerwe umuti kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera. Agahazi sinabidondagura vyose, ariko mfatiye kuyo migwi ya vyankenerwa ndashobora kuvuga bike. Dufatiye nko ku muntu, kuko umuntu ni warima kandi umwimbu ukagaruka kuri we. Umuntu twabonye yuko cane cane hariho abahinga badakwiye, nabo twigeze kuronga mu gihugu ari bake, hari n'abamaze kuja gukorera hanze. Muri kiganiro twabonye ko bikenewe cyane ko leta n'abayifasha gushira ingufu mu bijanye no kwigisha abarundi bijanye kuvyerekeye isi. Hoho rero haragahazi kanini, kuko isi yacu cane cane mu mitumba ihanamye isanzwe ifise umurazi asigitira, kandi ni henshi mu gihugu. Ivyo rero kugira tubirwanye ko hakenewe cane cane ko leta yoshira ingufu mu bijanye no gutanga umuti urazwi ishobora. Kandi mu kiganiro twabonye ko umuhinga yadushikije ko hano hari amatoni y'amamiliyoni menshi y'ishwagara mu gihugu bashobora gutanga umunyagihugu kugira umurazi uhere, maze ibiterwa bishobore gushora imizi, maze bishobore kwimuka. Icerekeye amazi naho twabonye ko turayafise, imvura iragwa amezi atari make mu gihugu ugereranije n'ibindi bihugu. Turafise n'inzuzi, ariko ntiturashobora kuronka ibikoresho n'ubuhinga bwo kugira ayo mazi y'inzuzi zacu bashikire Tanganyika twabanje kuyavyaza umwimbu. Aho rero uca wumva ko hakenewe cane uburyo bwo kugira ayo mazi dushobore kuyafata. Hakenewe investissement cane za irrigation n'ibindi bikenewe, amabaraje n'ibindi. Aho rero mbere ncimbwira ko mvuga ivyo nyene vy'uburyo bw'amafaranga ko ari ikibazo gikomeye, ko umuhinga yavuze ati karahara mu Uganda ntibacura. Amafaranga arakenewe ava muri leta, ava mu bikorera utwabo, arakenewe kugira ashigwe muri ivyo bintu bikenewe by'uburimyi. Nabona kariza amazi kubijanye mu kigo batanze avuze ko na cyane cyane nko mu Yakimbo hari usanga bubaka, ariko haragenewe kurimwa kugira ngo umwimbu ugwire. Hamwe nko mishiranye mwanya kamwe na moto ya leta kumbure ngo inzara igaruke mu gihugu, kumbure nimba amateka gukoreshwa canka bubaka hagenewe kubaka hakunya abarimo hamwe n'uko buri mu moto ya kamakara. Ivyo nta bivuga ko nta nico navuga ko hariho inzego za leta zijejwe gutunganya ibisagara, kandi igisagara dufata nk'igisagara ca Bujumbura kiri mu kiyaya. Abantu barakeneye aho baba, uko biri kose abijejwe uramenya navyo bigenda mu buryo abarimyi baguma baronka aho barima n'abantu baronka aho baba.
Jean Bosco Nzosaba wewe wo mu ishyirahamwe OAG ati isi ndimwa ninto ariko rero ngo mu Burundi hari amahirwe kuko imvura igwa igihe kinini. Muri kino gihe muko bari gisata cy'uburimyi leta ikikora gute kugira ngo kumbure umwimbu wiyongere mu gihugu? Cyane nagomba ngaruka kubyo twabwiwe n'aba bagize n'umuhinga kuko nico twariko turaganira ko no munsi ngene ico gisata cy'uburimyi nyine kimeze n'ingene umwimbu ukongerekana. Umuhinga afadikanije mbere n'abasekuru bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi yatubwiye yuko mu Burundi bafise isi ndimwa nto kandi mugabo bafise umugisha ukuronka imvura nyinshi umwaka wose amezi 9 kuri 12 akavuga ati hamwe bishobora nkukura bakayigwanya iyasi nkukura kuko niyeza ikamara uburyohe bw'isi hanyuma bakigisha abarimyi byo umwimbu ukongerekana. Nibaza ko arico twovuga kandi nivyo. Hanyuma ikindi naco nuko leta yabandanya igira kigoro kuko ushira amahera menshi mu gisata c'uburimyi ya budget general de l'État kugira ngo umwimbu wongerekane. Yari kigoro kaza kariho karaba ko nabonye yuko ibice biriko birongerekana mbere byababa ivyemewe muri ya masezerano y'Imaputo yakurikiwe n'amasezerano y'Imarabu. Muri ko muraraba ukuntu ubuhinga bakoresha mu kurima mu Burundi yaganye n'ibindi bihugu ko tuzi ko ahanini umunyagihugu usanga akoresha amaboko harimisha isuka. Ubwo buryo bwo kurima nako bwo kwisunura kugira ngo kumbure tuje ku Burundi ibindi bihugu turime mu ngwa muhinga bugezweho kugira ngo umwimbu ugwire. Mu gihe bikunze ubwo buryo bukatera imbere bisawa mugabo tutarabishikira bakaronka imbuto zirobanuye bagaheza bakazishikiriza mwene igihugu wese atavunitse. Nibaza yuko byoheze bikagenda neza umwimbu ukiyongera mbere no ku isoko ibiciro bikagaruka. Kuri ivyo by'uburimyi nyene hariho umwavu abanyagihugu baronka wafumye ku giciro muri ko murakira igiciro bitangwa n'umunyagihugu kugira ngo hirya afumbire. Aho nk'umwe waje mu nakira igiciro kiravuna cyane kigona ku munyagihugu muto kugira kumbure arime umwimbu uduga. Umwavu turabona yuko mbere twabibonye uko leta ishiramwe amahera atari make byiza turabikenguruka ariko tukavuga tuti bikunze karushaho kugira ngo umwe n'igihugu aronke umwavu ko adashize umwavu nta kivayo nta kiva mu